imiryango yubatse ko imeze gute kubera avugiye Burundi birababaje cyane mwikubita agashi ego murashobora kuba muriko mubanigagura mubata mu mashamba mugira iki mubica mwibaza ngo muriko muhombesha nde twebwe Burundi muriko murihombesha gufata umuntu ngo kubera avugiye igihugu mufitaniye ibibazo ugasha mumwica mukamunyuruza mukagirira ibiki ntavyo nje mukwiye sinzi byo mwabwiye kumukoza ntavyo nzi ariko wumve ko muriko murihombesha mu bwinyene nabene ngiye kubanya muriko murica nimuseye kuvuga rero mubesha ngo abanyarwanda murakundana hagati yanyu ntabwo mukundana gato iyo mukundana mufata abana banyu abana b'igihugu mugafata mukabatwara umwana ariko aratakamba nta kazi tugira ntitugira akazi abaje nimutubone tugenda uko mu isakoshi nta kintu kirimwo muri phone nta kintu kirimwo urumva ariko mugaca mufata ngo kubera babameneye akabanga birabaje cyane abanyarwanda muraye muhinduke ikiriho kiravugwa none twe ko abajene dawa tuvuga ati twe mu Burundi nta kazi gahari leta murabatse ko umuntu banyuruje ngo nta kazi gahari kwanza twe mu Burundi sico igihugu cacu Burundi cyo abantu basenga murane bitwe igihugu c'abantu basenga ntabwo bafise uwo mwanya wo kuvuga ngo wikwe n'abantu ngo bavuze ngo nta kazi bagira akazi ni wonyine wo kugakreya akazi ni wonyine wo kugakreya nta kuntu mushobora gufata abanyarwanda mugashira mu mutwe ngo mushango wetu bahakazi ego vura mujye mwana baramurenganije kuko yavuze ikirico kandi kuba yavuze ati muduha akazi ni ibintu bisanzwe ariko mwibuke ko abanyarwanda mukura amaboko mu muzu mwige gukora mukiriya akazi kanyu apana kuvuga ngo mukeneye ngo leta ngo bafashe ngo mwebwe nyene mugakreye gusa nukuri mugabanye mwe hamwe ngo bana banyu ngo babaye ibikoko niwe mwigisha umutima w'ubukoko ubazovuga ikintu mu Rwanda ubuye nta nucira amate mwibarabara ntabaho imagine wowe ugafata ukagenda umwana w'abandi ubu abajene baho abantu baho meme n'abakuze hari ibintu nibasanzwe umwe ni nko mugasho aho umujene adashaka kuvuga ikiri ku mutima umwanya n'umwanya mu Rwanda bavuga vyiza barabahonya uvuga iki barabaho none mwebwe tubafate gute twa tuzi ko mwica mwanka abarundi twa tuzi ko n'abanyarwanda banyu mu banka umugabo akwaya kundi nyamugabo akwaya kundi igihugu c'u Burundi ciza muranyuruje bakunzi ba Haisa Kunda ndabarumukije bivaye n'umwese aherereye nizere ko mumeze neza nanjye murabona ko meze neza tacombaye uyu munsi nanje kuvuga ku cerekeye abarundi n'abanyarwanda ukwishira no kuyizana ko mu Burundi no mu Rwanda mu Burundi no mu Rwanda haratandukanye cyane aho abajene bo mu Burundi ko twifata uko twishobora kwisanzura tukavuga ubu turi muri demokrasi sivyo uko dushobora kuvuga ikintu siko abanyarwanda bagifata siko bakivuga nande bazaniye aho inkuru muribuka ko hariho umwana w'umujene wo mu Rwanda umukobwa yavuze ati twego abajene turashonje twego abajene turakenye nta buzi tugira ntaki no muri phone yanje ntimubone nsa neza ntimubone ngendana ama iPhone ngiriki no muri phone yanje ravyeyo nta n'amajana 5 arimo urumva ivyo baravuga ati twege leta nidufashe abajene tubayeho na leta yaciye igiriki y'u Rwanda yaciye imufunga imaze kumufunga nibaza ko tanumwe azibikurikirane tuzi ko afunze nituzi ikinaje tuzi murumva ko ari tandukanirizo nini cyane ugiye kuraba mu Burundi mu gihugu ciza cyacu cy'u Burundi mu Burundi abajene turavuga ko atakazi dufise ariko kuvuga ko atakazi gahari nibisanzwe cyane kuko nka je ndashaka kuvuga ati okay mbibashe nk'akarorero nkoziki shonzane amafaranga nkanarondera n'abakozi bagikora urumva ni byo kuvya create akazi mu Burundi rega hatwi wacu turakreya turatandukanye no mu Rwanda niba bagisemerera abantu bagisiyo mentality yo kuvuga ngo turashaka ngo leta ngo iduha akazi kora akazi ni wega leta ni twebwe kora mwebwe nyene kora rondera akazi ugakreye wowe nyene murumva uwo mwana vraiment nukuri nibaza ko turi muronganyo yaciye agira iki baciye bamutwara abavyeyi wewe ntibazi yari ntibazi ko ari mu gasho ntibazi ikintu na kimwe iyo ni leta y'u Rwanda urumva leta y'u Rwanda
murumva ko ari ibintu bidashemeye cyane aho abavyeyi bishwe n'agahinda, inzara irimo kwica abantu. Baca bafata rero mu Rwanda bafite ikibazo cy'ukuntu bafata barya abantu babayeho neza, murazi ubuzima ntibungana. Bagafata barya abantu babayeho neza, bagaca baba ari bo bapostinga ngo mu Rwanda babayeho nabi. Iyi ni inkuru y'akababaro ibabajije cyane. Hariho inkuru nkejeje kwakira ubunyene y'umutama yitwa Barafinda. Yahora ari umukunzi w'igihugu cy'u Burundi, yahora ari umuntu nyene avugira igihugu cy'u Burundi kandi ari umunyarwanda. Isana kakanya twavuga ko mu Rwanda bamufashe bamutwaye, urumva ajanwa hatazi, ntazi aho bamutwaye, ntibazi aho bamujanye, bamutwaye pe kubera avugira Uburundi. None kabasha genda babaza abanyarwanda ko muzi mwikunda, murikunda vraiment, ariko mukavuga ngo muranakunda n'abantu banyu. Kubera iki nubwo muvuga ngo murakundana hagati yanyu, je muramudakundana? Niko dushaka gufata umunyagihugu wawe uri president nk'akarorero, uri president w'igihugu canyu, ugashafata abantu urongoye, abana u Rwanda gwejo, nayivuze ngo Burundi gwejo ugashafata abana b'igihugu kubera bavuze ko atakazi bafise, kubera bavuze ko baberewe nabi, ugaca ugira iki ubafunga. Bamwe baranyuruzwa, bamwe baragira iki, urumva? Abo bana bari ko baziriki ejo haba murahazi canke ni kwa kundi ko abantu bankiterambere ry'umuntu. Raba nk'uyu mugabo bamunyuruje, ntibazi bamujanye, bamutwaye, ntibazi bamujanye. Imiryango yose kumeze gute kubera avugiye Burundi? Birababaje cyane. Mwikubita agashi, ego murashobora kuba muriko mubanigagura mubata mu mashamba mugira iki mubica, mwibaza ngo muriko muhombesha nde twebwe Burundi. Muriko murihombesha. Gufata umuntu ngo kubera avugiye igihugu mufitane ibibazo, ugaca mumwica mukamunyuruze mukagirira ibiki, ntavyo nje mukwiye sinzi ivyo mwamubwiye kumukoza, ntavyo nzi. Ariko wumve ko muriko murihombesha mu bwinyene nabe n'igihugu banyu muriko murica. Nimuseye kuvuga rero mubesha ngo abanyarwanda murakundana hagati yanyu, ntabwo mukundana gato. Iyo mukundana mufata abana banyu, abana b'igihugu mugafata mukabatwara. Umwana ariko aratakamba, nta kazi tugira, ntitugira akazi, abajene mutubone tugenda uko mu isakoshi nta kintu kirimwo, muri phone nta kintu kirimwo, urumva? Ariko mugaca mufata ngo kubera babeneye akabanga. Birabaje cyane. Abanyarwanda murabe muhinduke, ikiriho kiravugwa. None twe ko abajene dawa tuvuga ati twe mu Burundi nta kazi gahari. Leta murabatse ko umuntu banyuruje ngo nta kazi gahari. Kwanza twe mu Burundi sico igihugu cacu c'u Burundi cyo abantu basenga, murane bitwe igihugu c'abantu basenga. Ntabwo bafise uwo mwanya wo kuvuga ngo wikwe n'abantu ngo bavuze ngo nta kazi bagira. Akazi ni wonyine wo kugakreya. Akazi ni nyene wo kugakreya, nta kuntu mushobora gufata abanyarwanda mugashira mu mutwe ngo mushango yetu bahakazi. Ego vure mujye mwana baramurenganije kuko yavuze ikirico, kandi kuba yavuze ati muduha akazi ni ibintu bisanzwe, ariko mwibuke ko abanyarwanda mukura amaboko mu muzu, mwige gukora mukire akazi kanyu. Apana kuvuga ngo mukeneye ngo leta ngo bafashe ngo mwebwe nyene gakreye. Mugakreye gusa n'ukuri mugabanye mwene hamwe ngo bana banyu ngo babaye ibikoko. Niwe mwigisha umutima w'ubukoko. Ubazovuga ikintu mu Rwanda ubuye nta nucira amate mwibarabara ntabaho. Imagine wowe ugafata ukagenda umwana w'abandi, ubu abajene baho, abantu baho meme n'abakuze, hari ibintu nibasanzwe umwe ni nko mugasho. Aho umujene adashaka kuvuga ikiri ku mutima. Umwanya n'umwanya mu Rwanda bavuga vyiza barabahonya, uvuga iki barabaho. None mwebwe tubafate gute? Twari tuzi ko mwica nk'abarundi, twari tuzi ko n'abanyarwanda banyu mu banga. Umugabo akwaya kundi igihugu c'u Burundi ciza muranyuruje. Si vyiza ko amaraso y'abandi bantu. Basha je nagenda bwiye ko n'umuntu wese yobaze ko akora ivyo bintu, nagenda babwire ko ndabibutse ko uno munsi niwe ejo niwe. Kandi muko ko uwicishije inkota zicisha inkota, uwicishije inkota nawe azicishwa inkota.
rero nukuri mushatse mwohinduka muriko murica Burundi murico murica igihugu canyu nkajewe ndavuga ko ndi umurundi none leta si twebwe Abarundi n'Abarundi kazi twebwe leta ni bandi twebwe ariko nukuri ndagenda babwire aha mu Burundi nukuri basha mwumva ko ari igihugu ciza c'umutekano aho umuntu ashobora kuvuga ikiri ku mutima akavuga navuze demokrasi mwumviki mwebwe mwumviki urumva nukuri rero murabe mwikubita agashi abanyarwanda mugabanye mu hegonye abantu banyu twe twatuzi ko mwanka twego Abarundi gusa twatuzi ko nayo banyu mu bahonya twatuzi ko mu bazivya twatuzi ko mu bakore ivyo byose bibi rero murabe muhinduke ibisa neza abana b'igihugu canyu cy'u Rwanda muko murabona ko bagira nabi mu Rwanda mu Rwanda iyo umuntu ateye imbere bagira iki bamuha amasumu iyo umuntu abonye ngo ateye imbere kamenyekana gatonya yironkeye utwo yigurira akaro kifu muha amasumu mukanyuruza mukagira iki si byiza Imana izobahana murabatswa igihugu cahiye igihugu cahiye mwe niko muzomera kujya nyene nashaka rero mwohinduka nimusenge mwe muratangaza impamvu mwamutukora ibitero mugategura ibitero ariko ntagico mushikako ivyo bitero mutegura byo gutera mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi nibishike nibaza kwereka turasenga twikintu cyambere twubaha n'Imana uwo mu president wanyu mwogira atubaha Imana adasenga atubaha Imana uwo mu president wahe twe mu president wacu arasenga ivyo bagira kora byose banza kuvyereka Imana aho ati Imana ndakwetse ibintu ngira nkore ndakwetse igihugu canje fasha kugitwara fasha gutwara abana banje kurera abana banje Imana ikamufasha kugira n'umuvyeyi avuga ati Imana ndakwetse abana banje aba ari wowe ubandabira aba ari wowe baragira no mu president wacu ni kameza avuga ati Imana ndakwetse abantu ndongoye abana banje ndabaguhaye ubandabire mu Rwanda amasengero barirukanye mu Rwanda iki niki amasengero baraturiye abandi barirukanye eske none mwumvaga bashanukwe tubakoze iki nimwohinduka mu Rwanda aho bashobora kwemera ko mwumvira ivyo biyozi ngene bibabaje aho mu Rwanda bashobora kwemera ko umuhungu n'umuhungu bashobora kurongorana bakabana umukobwa n'umukobwa bakabana iryo si ibara ubwo si ubuvume murumva ivyo bintu ari ivyo twebwe mu gihugu ciza c'amasezerano hari ibintu twe vyaranse ivyo navyo leta yacu y'u Burundi yo kwemera nta mugabo kundi bashobora kurongorana ntibibaho nta mugabo ku mugabo ashobora kurongorana cyangwa umukobwa ku mugore ntibibaho kubera iki Adamu na Eva n'umukobwa cyane n'umuhungu bose umukobwa n'umuhungu umugore n'umugabo kweko batageze bose babe ba Eva cyangwa babe ba Adamu bose kubera iki Imana ntimukamanuze Imana kubera ko ivyo muriko muragira sivyo mwikebuke ndabasavye mwikebuke mwikubisa agashi abanyarwanda twende baburira musenge kiya gihugu cahiye mwibaza ko cahiye no kuvuga ko rero mwari mugisumvye amahera mugisumvye iki nticahiye kubera Imana ikintu cyose udashira mu Imana nta kintu muzoronka hama mubandanye uyobeye scroll bwanyu murakoze cyane mwibuke kugira subscribe kuri Khaisa Kunda bye cyane bisous.